Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo y'Isanganiro kaze muri ano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye aya nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Integuro z'amategeko 14 nizo zigiye kwigwa muri ano mezi atatu yimirije vyashikirijwe kuri uyu wa mbere n'inama nshingamateka mu bikorwa vyayo vy'uku kwezi kwa munani muraza kubikurikira muri ano makuru. Mu gisata c'ubworozi ngo kororera mu mpongore sicoroshe bivuye kw'ikena ry'ubwatsi, ivyo bivugwa na bamwe mu borozi bo ku mitumba imwe yo muri commune Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura. Mu kanya idonido. Ndasubiye kuba ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata ca politike aho kuri uyu wa mbere inama nshingamateka yatanguje ibikorwa vyayo vy'ukwezi kwa munani aho hazokwigwa integuro z'amategeko 14 muri aya mezi atatu yimirije. Muri izo harimwo isubirwamwo ry'amasezerano yitiriwe Cotonou Uburundi bufitaniye n'ubumwe bwa Buraya, hakabamwo n'integuro y'itegeko rigenga guhanahana amafaranga biciye ku buhinga ngurukana bumenyi, harimo kandi n'integuro y'itegeko risubiramwo ingene inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano ikora, co kimwe n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR. Inama nshingamateka ikazokwiga n'ingene hotunganywa gushasha igipolisi c'u Burundi. Aya makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubworozi naho aho bamwe mu borozi bo ku mitumba imwe yo muri commune Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura bahitamo kugurisha ibitungwa vyabo kuko atabwatsi bukwiye bafise bwo kororera muri izo mpongore. Bavuga kandi ko hari ubukene bw'inka za kijambere bagasaba leta gukemura ico kibazo. Bazihaca Stani arongoye zone Jenda we aremeza ko urwo rudandazwa ruhari, aho yibaza ko boba bagurisha ivyo bitungwa kugira ngo bagure inka za kijambere. Ni inkuru tubaza Lydia Gahimbare na Bertier Mugiraneza. Turi kw'isoko y'ibitungwa iri ku mutumba gw'ibaga muri zone Jenda commune Mugongomanga intara ya Bujumbura. Muri iyo soko hanyuragira n'inka, impene n'intama vyose bishowe. Aborozi twahasanze baratubwira igituma ivyo bitungwa biriko birashoka ku bwinshi. Bariko barazigurisha kubera nk'ufise zitanu ariko aragurisha kugira icyo tegeko araba uko vyome. Biragoye kuko benshi uhura ubwatsi budahagije. Uyu mugambi wa leta wo gushira mu nzu abanyagihugu barizitinya rero yuko batazobishobora kuvyorora, narijya yuko batafise inka nkamwa, badafise n'ivyatsi, bataronse umwanya wo gutera ivyatsi, barahungisha ibitungwa kugira ntibafireko. Abo borozi basaba kuronswa kandi uburenganzira bwo kuzana ibitungwa vya kijambere kuko ngo kororera mu mpongore bisaba inka za kijambere nazo zisanzwe ari nke kuri uwo mutumba. Twosaba rero tube muvyeyi nyene ikaduha umuhora wo gushikira inka zikamyo ziri tukazigurira marana yacu amaboko yacu yo kuzitunga. Amadepeya agwiza ubwatsi aduhe twiterera. Bazahica Stani arongoye zone Jenda iri muri commune Mugongomanga aremeza ko muri kino gihe hashogwa ibitungwa vyinshi agereranije n'imisi heze. We yibaza ariko kwabo bashura ivyo bitungwa baba bariko barondera inka za kijambere zo kororera mu mpongore. Ubu ibitungwa bishoka ku bwinshi, sico kimwe no mu misi heze. Benshi babishora ko bahunga ingingo itegeko ry'ukororera mu nzu. Ino naho kabari karere bari bafise imisozi minini bakaba baragira inka ku misozi. Ubu rero kubera inka zigiye kuja mu nzu benshi bariko bazishora mu isoko kugira barondere inka zisunure za kijambere. Ibiharuro bitangwa n'abajejwe ubutunzi muri commune Mugongomanga vyerekana ko amatagisi atozwa ku nka yagumye aduga kuva mu kwezi kwa gatatu y'umwaka. Tubandanirize ano makuru mu gisata c'inkino aho uherutse gutorwa ngo arongore umugwi w'umupira Interstar ahamagarira abakunda uwo mugwi kuja hamwe kugira ngo uwo mugwi uje mu cicaro ca mbere. Karime Bizimana yemeza ko Interstar ifise abamenyereza. Reka tumukurikire. Cya mbere turashima ubona badutoye. Kigira kabiri ikintu nosaba abakunzi ba Interstar yuko
boza tugafashanya tukabandanya nuzenya umugambi wa Interstar kugira ngo tuduze umugwi wacu wa Interstar ku cicaro ca mbere. Sinovuga vyinshi kuvyerekeye gukosora, iyo ni question yanuzenya ya comité executif na staff, aho turadufata umwanya kugira ngo twicarane turabe amaerere kugira ngo tuyakosore. Toca twicarana na nuzenya na comité irabanuzenya abafana kugira ngo presque bose bagaruke mu mugwi wabo Interstar. Kino no vuga je kuvyerekeye abakunzi ba Interstar yuko boza bose twicarane tuvugane dupange nuzenya programme yo guteza imbere umugwi wacu Interstar. Oya abamenyereza Interstar irabafise n'abafana n'abafana. Ngo umuntu wese ku nuzenya ku programme yiwe canke fonction yiwe azokora selon fonction yiwe. Dukubitire hakurya y'amazi aho abantu bashika ku 600 bahagaritswe n'igipolisi bari mu myerekano itemewe n'ubutegetsi bw'igihugu c'Ubudagi nk'uko bivugwa na bagenzi bacu bo mu kimenyesha makuru Euronews. Iyo myerekano ikaba yariko yiyamiriza ingingo yafashwe na leta y'Ubudagi yo kugwanya ikiza ca COVID-19. Ni inkuru mwatorokanijwe na mugenzi wacu Oda Ndayishimiye. Bagiye mu mabarabara kugira biyamiriza ingingo zafashwe na leta zijanye no kugwanya ikiza c'ingwara ya COVID. Iberlin mu gihugu c'Ubudagi abantu amamiliyoni barakoze imyigaragambyo kugira biyamiriza ingingo leta yafashe zo gukinga ikiza ca COVID-19 gifise umugera uri mu bwoko bwa Delta. Abantu bashika 600 barahagaritswe bivuye ku mishamirano hagati y'abapolisi n'abari muri iyo myigaragambyo. Naho ico gihugu c'Ubudagi cari cagabanije ingingo zimwe umunyagihugu wese abwirizwa kwerekana ko yicandagishije kuba watowe ibipimo vyerekana ko utagwaye iyo ngwara ya COVID-19 canke kuba warakize iyo ngwara kugira wemererwe ibikorwa bimwe nko gufungura mu buriro bwo muri ico gihugu canke kugira wemererwe kumara imisi mw'ihoteli. Imyigaragambyo itari mike yo muri iyi misi yo mu kiruhuko yari bujijwe n'abajejwe intwaro harimwo n'iy'umugwi Quandaker utuyahitwa Stuttgart mugabo mu gisagara ca Berlin ho bararenze kuri iryo tegeko. Uyo mugwi wigaragaje nk'inzira nyamukuru yo kugwanya amategeko ya leta y'Ubudagi yo gukinga amagara y'abantu mu bihe vy'ibiza, biyamiriza ugucandagwa bakagiriza leta gushaka kubata mu kaga. N'abanywanyi kandi b'imigambwe itandukanye ya politike y'Ubudagi. Nino kuri iyo nkuru yo hakurya y'amazi duciye dusozera ko amakuru avuga mu rurimi rw'ikirundi twari twabateguriye. Mwakoze kubana natwe mugira ijoro ryiza.